Abagize intumwa z'Uburundi barongowe na André Ndayambaje, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, bashitse mu gihugu c'u Rwanda ku musi wa mbere igenekerezo rya 19 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2022, baciye ku mupaka wa Nemba muri district ya Bugesera. Izo ntumwa zirimwo kandi na baburamatari b'intara za Kirundo, Bururi na Kayanza. Bakaba baje mu Rwanda kugira bahimirize abarundi bahahungiye gutahuka mu gihugu cabibarutse. Muri urwo rugendo rw'iminsi ibiri, izo ntumwa zarabonanye kuri uyu wa mbere n'abaserukira impunzi ziri mu bisagara. Ico gikorwa kikabandanya kuri uyu wa kabiri mw'ikambi y'impunzi y'i Mahama muri district ya Kirehe, ahari impunzi zishika 50,000. Inyuma y'umubonano wa mbere n'impunzi zo mu bisagara, André Ndayambaje yamenyesheje ko leta y'u Burundi yihaye ihangiro ryo gutahukana abarundi bose bahunze, ariko ko ubutaha wese abikora atagahato kandi yumva atekaniwe. Ubu duhejeje kubonana n'abaserukira abahunze baraha mu gisagara ca Kigali no mu bindi bisagara. Twaganiriye, twabashikirije ubwo butumwa, nabo baraheza baradushikiriza ivyifuzo vyabo, ingene bifuza ko mu gutahuka vyogenda. Twabigira inama, ivyo twashoboye kubaha inyishu twabishoboye, ibindi navyo tuzoshikiriza duhejeje nitwaja Mahama tugakura vyose, tuzobishira hamwe twongere dusubire tubiganire n'abakozi baha mu gihugu c'u Rwanda na HCR, duheze turonke inkuru itomoye tuzojana nitwaheze uru rugendo. Twavyumvise ivyo bashikirije, bimwe mbere ni kubera bari kure kumbure batibonera, bumva baronka n'amakuru kumbure adatosoye cane, ari naco gituma baciyumvira ko bigifise impamvu, mugabo impamvu nyinshi zatumye bahunga ico gihe zisa n'izaheze, ariko bose ntibahunze kimwe. Hariho uwo bakumbure ivyo vyaheze we bitamuraba, yifuza ko ingorane ziwe nawe zova mu nzira. Abafise ibibazo vy'ubutunzi, ibibazo vy'imburano bafise n'ibindi bitandukanye, ivyo navyo nyene tuzobishikiriza baheze barabe abo nabo bagifise izo ngorane nazo nyene zive mu nzira, kuko guhunguka ni uguhunguka ushatse, ariko kandi ni uguhunguka umutima uri mu nda. Patrice Ntadohoka aserukira impunzi ziba mu bisagara mu gihugu c'u Rwanda, nawe yaramenyesheje abaserukiye leta y'u Burundi ko hari bikenewe kubanza gukorwa kugira impunzi zitahe zitekaniwe. Aho harimwo gushira mu ngiro urubanza rwaciwe na sentare ya Afrika y'ubuseruko, urubanza rujanye n'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, hamwe n'iyubahirizwa ry'amasezerano y'Arusha anywanisha abarundi. Ivyinshi turabizi iwacu Burundi, dufiseyo abavandimwe, dufiseyo inshuti. Ibiba ku munsi turabikurikirana kurusha nabo nyene, kuko arivyo twasanze tubarusha. Nk'ubu twasanze batazi yuko hari abagenda bakicwa, hari abagenda bagahunguka bakagaruka bafashwe nabi hariya. Abo batware abategetsi baje kuturaba benshi navyo bari bazi, ariko twe kubera impunzi tuzikurikirana ku munsi n'abagarutse baducako kugira ngo tubasubire kubasabira ubuhungiro muri iki gihugu, kandi barabubaha. Urumva tuba tuzi ibitari bike. Rero twanabasavye ivyokorwa kugira ngo umuntu atahutse, urabona hariho nk'abantu ivyabo bamaze kubifata. Impunzi ziri hano, amazu yafashwe, amapariseri bari bafise yafashwe, amakonte yugaye. Urugero nk'udufaranga bakorera ugasanga konti yugaye, amashirahamwe menshi amakonti yabo arugaye. Hariho abafise amamanda, ni ukuvuga bari ku mitahe mpuzamakungu, bumva ntashaka kugenda bashaka bamufata, kandi tuzi yuko sentare yo muri kano karere ka Yase yaciye urubanza ivuga yuko iyo manda twahunze itari manda y'ukuri. Ni ukuvuga yuko gushika uno munsi ibituma vyose twohunguka mu muco biriho, bakurikije amategeko bakavuga bati twebwe natwe ivyo badusavye mu masentare n'ibindi, aho bababwiye ati nimusubire ku makoro darusha niyo yubatse igihugu, n'ivyo babisubiye ko bagasubira mu mategeko bakayubahiriza, ntacobuza ko dutaha. Mwumva ntitwahunze ngo kuko twarabagwanye cyangwa twatera leta, twahunze ko amategeko atakurikijwe nk'uko yari ameze kandi yakingira bose. Urumva rero ubu amategeko ariho akingira bamwe. Iryo sekeza ryo guhimiriza impunzi z'abarundi bari mu Rwanda rikaba ribaye ubwa mbere kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Nk'uko bimenyeshwa n'ubushikiranganji bujejwe impunzi n'ibiza, abagera ku 30,315 baramaze gutahuka kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020. Gushika uno munsi abagera ku 50,329 baracaba mu gihugu c'u Rwanda, benshi bakaba bari mw'ikambi y'i Mahama.